Ihangane, 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 Ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, Ihangane, Ihangane, nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Chuti yanje Ihangane. Aya ntiharagira yaho bondongira kamera ya taxi nkavyumva ngaho bije ukize ubugingo bwanje havyo tuma munga. Bivuze ngo nimba nakwemereye nuko mbona bikunda. Kuko iyo ndabishakaniye kukwangira ko nashobora kungira. Sawa, cyose ni message. Gusa mbiza ntumbeshe. Bino bintu kabirata. Zo kwicuza ubuzima bwawe bwose. Cyose ni SMS. Superbat irahingura amabati ya BG30, BG28 ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga ahandi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri bisanzwe umuvinyi kutaboreza ashakireka nyine kiri umwana utaramenye ahubwo nyine ndakubaza mbega FIKO ubona nyine ibyo wamurondereye akagutunganiza neza ku byo ushima tangora mu by'ukuri FIKO ntacyo ndamugayira kuko nubundi inkezi yamikera ubwo bireha ahihambye. Gusa jewe nari mfise icyiyumviro cy'umugambi mushasha. Nari nshaka ndagusabe unyemereye investise muri filime ziwawe. Ukore filime zo mu rwego rwo hejuru ifise isoko rinini nka kujya kwa Squid Game canke Straw n'izindi, ku buryo Imana idufashije kaduhezagira byotanga umusaruro gusumba. Ndumva ufite icyumviro cyiza ntaho higaya. Gusa rero urazi ibintu by'amafilime bitwara amahera. Filime nk'izi iri kuravuga zisaba uburyo bwinshi kandi sinzi ko uburyo nk'ubwo twoburaho. Ntamfepa ku bintu by'uburyo, ibintu by'amahera ntibigutera ikibazo. Ndafise ahantu no dodora tukaronka umufungo ukwiranye n'umugambi twoba twapanze ayo twifuza twoyaronka.
tukaronka umufungo ukwiye. Ahubwo gusa ndazi neza ko bigenze neza zikaronka success amahera yogaruka umwanya isase. Abo bo aruko bimeze ni sawa. Ahubwo rero wegenda utegura umugambi, utegure contrat yo gukorana, hama uzane contrat tuyigeko, hanyuma twemeranye dukore. Ndumva ari ibintu byiza. Okay, c'est bien. Aho rero je nca ngenda mbonane n'abakozi bajejwe gutegura imigambi yiwanje bantegurira contrat ndayizane uhemetse. Okay. Eko. Benyine ari hehe? Ko mu migambi ndiko ndategura na nifuza ko twakorana. Basta ndakwinginze ufashe twinginga Imana. Narumvise ko kubaho kw'Imana uwo kumanuki kumugira mushasha akabishaho imigisha. Kandi nanje ndifuza guhinduka. Ndashaka gusiga Ariya wa kera yaba na Ariya w'ubu. Ndakwinginze. Ndabizi ko neza Imana nitwaye inginga iraza kungira icaho imigisha. Kandi ndananiwe no kurwana jenyene. Kandi inshuro zose nagwaye nakamaro byigeze bingirira. Ariya ko wirimbuye ugatahura ko hoze mafuti kukeneye amaraso ya Kristo. Reka dusenga Imana. Niyo ivuga yuko igihe cyose usenze wizeye byose bikubera kuno. Yarirahiriye yuko uzododora wese azokugururirwa bagasangira kuri cya cyama cy'ubugingo. Rero icyo usabwa gusa mu kwikoreza ingata yiwe kuko umutwaro we kwahutse. Pastor ndavyizeye. Kandi izeye neza ko Imana itegeye kumendura ubuzima gusa. Ahubwo izo mano n'amaraso amwe hafira ko umusore Golgotha azoze kweza imyanda y'ibyaha byanje. Fuka dusenge rero. Mana uhoraho, Mana data, ndagushima data ko tubije kuri isaha kuri aya maginga yaturi bazima. Mana uhoraho turakomeza gukenguruka uyu mwene data ukuye mu nzira y'umuzima giza maze ukaba wamutumbereje mu nzira yawe. Data uhoraho ndakweretse n'abari nyuma yiwe ubakomeza ubazane mu nzira yawe kibirenge kizima inzira Ariya yaciye maze kumubwira imbere akurikire umukikuza impande zose. Data uhoraho ndakweretse kandi nibigiye gukoreka ni kubw'izina ryawe ryera Yesu Kristo byose tubisenze twizeye. Amen. John. Benda kubaza. Fiko mwana vuga bya bintu. Kuko tumenye ingene tubigenza. Wabasarura bafinira. Wibaza ko araba gufa gufatiraho. Twaravuganye. Ariko hanini narayaze nakuzini. Inshingiye ku makuru yampaye. Yambwiye ko ibintu bigeze kure. Ikindi kintu. Uyu munsi oncle araza kuvugana na Abel. Yanyijeje neza yuko ikibazo cyacu aza kugicishamo kugira ngo tworoshe imitima ku mpande zose. Yaba kwa Abel canke kwa Ariya. Kugira ngo umunsi bizokunda ntagire n'umuntu n'umwe azokanguka. Ahubwo bose bazovyakirane yombi. Okay. Bitse Imana kitobikora. Komeze bisenge. Uko niyo mutananirwa. Amugira akazi keza. Nawe ugira ivyigwa byiza mushikanje. Ahubwo ndakubaze. Ko mbona wambaye uniform kandi nkabasanzwe nzi yuko muri no misi muri mu renforcement. Ikindi kintu nzi neza nkaba nzi neza ko muri ayo renforcement mukora mutamuri oblige kwambara no uniform. Wowe vyakugendeye gute? Reka sha. Mushaka dukore ko nashaka kwigisha abana bateye amastiri. Nta bumenyi bari karaduha.
ngo bari karabigisha ubukoko rero natwe bishiraho intayishitse Piko muvyeyi mwiza ndaka kukubesha nuko ntazi ico afata canke ntazi n'ahantu aba ngo tushe kunahura uno musi namurunda ku mugoroba nkamugurira kakamwe kandi gakanye ubwo rero urabiryohereye yes of course ninde muntu atoshobora kuryohererwa inkuru nk'iyo ninde muntu atoshobora kunezererwa umuntu yifuriza neza mushikiwe n'ubuzima bwiza sawa Sawa? Urakomeye. Yego. Isi myinshi. Nene. Gusa ndakubaza. Yuko ntaruka hari yari umugenzi wawe. Wowe uzasiga yabu. kada nje ntabwo nsigeze tugiranira nawe uretse ko twanavugana nawe gusa iyo bagira baje mu bikorwa na sheri wanje ariko ubundi wo nta birenze kabisa mbe nyene ko naherutse kumubona kwa Abel niki cyatumye atagaruka Shane. Ni birebire. Nicyo twiyaga twicaye. Gusa nyine we nari nzi yuko ufise amakuru yahasiga yabo. Kugira nzoza kumuraba. Ndamuha ubutumwa. wapi n'amakuru ufise kabisa Sha. Ariya ndamubonye. Nene. Gusa urakoze kumpa umwanya wawe. Reka ndamukwirikire ndamuraba hagiye kugira ndamuvugisha. Urazi rero unawuti live tuyikore ngaha canke hari Cani mama twikora hariya. Oya hariya ntiyabona. Ya nivyo. Reka dufatire ngaha anye. Nivyo. Tuyikore ngaha. Harya niho habona. Kamera cyo tuyishira hariya. Ikibazo rero ni microphone. Microphone? Microphone tuyishira ngaha. Ubona gute? Aya nawe none ngaho wenye twicaye hariya anye ubona icyo cyo kumvikana. Gusa je ndafise ide. Unyambike kajya ka micro cravate. We, kandi nivyo. Twicaranye amaje za kwari kaje muri. Kana niko. Urabona gishize ngaha ntaza kuyibona. Voilà. Karera ko na micro cravate biroroshe. Ashanga. Shira. Mwereke dukora umuti. Okay. Voilà, shibekiye ko bati. Safi. Gusa ndiko ndiyumva iski ino live za guca iwawe gusa cyane. Never. Tiyaza guca ni wawe. Gira ngo abantu bawe bose babimenye basire kumyumvamo. Ko biri kose muri je ndumva neza kata nkeka Abel araza kumubabarira. Fatiye ku byo numvise. So, aha ni renkeneye ko abafana biye bashaka ko yagarutse. Amadu feeling impano yiwe. Arabitoye. Ahubwo take 5. My manager. Rafis. So, amaze kumurika amakodone yose cyangwa inde mweze kwitegura. Babe. What? Wewe mugize twapanze. Kandi ndamuciye ko mu kanya. Bibi vyo vyubahuka. Wapi? Tuzakora ngaha. Ya, reka twicare ngaho. Babe rero nibaza yuko uza kudufasha. Dukoresha telefone kubera je mu kamera n'ibintu birefu. Wana. Kubera dukoresha telefone. Hey. Hajyanye be. Tuzakora ngaha. Haya. Shiramo aka. Voilà. Genda tugasobeka mugira amajwi abasinze jambo. Naza kumbona. Uyo kuboneka yamaze gushika ngaha anya aza kuja mu nyene nta kibazo. None? Je ndabafise ngaha murimo. Ngo nicare naze kubona ko ndiko ndafata video. Sawa. Nize kudaje kumbwira vya bindi.
reka ndanakumenyesha ko ubutumwa bwose wanumyeko bwaranshikiriye kandi ico nasavye Imana ni kugira ashobore kuvyakira kandi agenda nakwibutsa ko icaha nakoze uko congana kose nzohariko. Ariya usigaye ubaha Imana kugeza ku rugero usigaye wisaba ngo ufashe mu by'amagogo birantangaje. Nibuka amajambo y'agashinyaguro aho bivuga ko sinenze yuko ari aho muzohurira none ishimwe cyane pe. Kera nayo ikijojo kuko nariyumvisha yuko umuntu ashobora kwigwanirira ariko naratawe ubushobozi bw'Imana si bwo kunezereza umuntu gusa ahubwo ushobora no gushusha mu bigerageza kugira wibuke ko Imana ikiriho kugira azogaruke afise ibishinga naho bizokiza abandi benshi. Rero nibitangaje kuko haheruka Ariya wa kera nari bwahure na Ariya uno munsi. Ukuri ari igishinga nawe cawe ningira akamaro kurusha ibishinga ntahe byose byegeze gutangwa ahubwo ico no usaba Imana uhe kuzigamira mu gakiza. Okay, nimba ataki dufise cyo kongera nobandanye twa nari ndimo. Hama rero ari icyo nashaka kubwira byari ko ubutumwa nari natumye bwagushikiye ni sawa. Amico nagomba gusaba ndaca bahandi niyumvira kuzakunda musa nzotunda musana kibazo kari kuko icyatuma utaza kwanda musa kiyagiye nta kihari. Okay, ni nabona bikunda nzoza. Sawa rero byiza. Nyakubahwa mu bantu bose twashoboye kwakira twatoyemwe abantu batatu dukurikije ibyo mwari mwadusabye mwifuza kubijanye n'impano ariko kandi abo batatu niko ndakubwira birasaba yuko tubaha formation kugira ngo bashobore kwagura impano baje kuri tere baramaze kubimenya. Iruhande y'abo batatu ndiko ndakubwira hakaba hariho n'uwundi muntu umwe uwo wundi umuntu umwe ariko atandukanye n'abo batatu ndiko ndakubwira we warashoboye asanzwe abizi cyane turinze tumuha amahirwe yo kuba muri twebwe yoshashikira akora. Wow, ndumva ari sawa gusa rero ndafise amatsiko yo kushaka kumenya uwo muntu umwe mwabonye yuko abishoboye aje muri company yoshika akora nindi. Nyakubahwa uyu muntu bigaragara nkaho yigeze kuba muri company yawe. Rero nagize amatsiko adasanzwe yo gushobora kumwakira tutaravugana kuko navuga ati ndashobora kumwakira ugasanga aramumpoye kuko bigaragara bisa nkaho yavuye muri company hari ikintu mwamutahurijeko. Umuntu yahoze ari muri company yanje. Okay, yitwa ngiki? Yitwa Ariya. Ari? Kuberiki Ari? Kuberiki imisi yose Ariya mu bintu vyiwanje? Ni shetani, ni daimoni. Nashaka kuma gahengwe nkora ibintu vyanje mu mahoro atabirimo. Akantu kose nkoze Ariya yaje. Akantu kose nkoze Ariya yaje. Ni umuzimu. Ariya ntawe nkeneye. Nta munsi numwe nzosira ukenera Ariya mu bintu vyiwanje jewe. Genda ukoresha abo batatu. Ivyo ni byo vuga ngo washimye ngundi muntu ngo Ariya ngo wakane. No, nigishoboka. Nyakubahwa ariko mashobora kumuha amahirwe mukamugerageza. Ndakwinginze umuha akanya muyage. Kuko ngerageje kumvira insobanuro yahaye G.F.I.C biragaragara yuko hari ikintu mutashoboye guhurizako. Hamwe rero mwokwicara mukayaga no kuri ndisiri yuko mushobora kugikemura mugahuza. Stop. Reka ugumumbwire jambo ari. Ndiko ndumva ariko ruranduga mu nkumengo nona daho. Uranyumva? Ije kuvuga ngo hari ibintu ngo twabango tutahurije ko okay niba tutabihurije ko nyine twabihurije ko ntawo nkikene muri company yiwanje. Sishaka no guma numva ijambo Ariya. Ahubwo idayeri mvira mu modoka. Mvira mu modoka niba takirushaka tuyaga. Ari bayari. Umwanya wose ari. Aho harangiwe nani? Narondeje mpaka ndahatora. Kuri kariyo? Yego. Gusa rero nifise akantu ngiyemo kihotirwa. Sinzi nimba mwohava mugaruka mu nyuma basi naronse akanya. Bamahoro Ariya. Nukuri burya nanje bise umwanya muto. Gusa nyine nari nabaririkirije kugira ngo nze kumenya ukuntu bayeho ukumerewe
kandi bimwe mu byo nari nifuza kumenya nabibonye gusa sinzi yuko wanyemerera ninjira mu nzu nkara namba utabifata nk'agasuzuguro ariko oya hari no kurira na kimwe karibu Ariya nahabonye gusa nari nimviriye ko umenga nogira icyo nkoze nta ayo mafaranga urabugenda urondeye iyindi nzu bazupfa umurondera n'icyumba kimwe na salo hama niwamara kuyironka uzondondere ibyo mu nzu nzoca ndabikugurisha aya mafaranga nyine urayanga bita kinakokoreye nta na kimwe ari ibindi tuzobivugana hanyuma wamaze kuva hano hantu sinifuza kubandanya numva kubayeho mw'ubuzima nukuri urakoze cyane nukuri ikintu nkoreye imana nawe uzokorera ikindi kintu wifuza mabuja amafaranga yose uramutije cyangwa uramugabiye Ariya reka tugende rero murakoze Ihangane, ihangane, nta joro ridaca. Ihangane, ihangane. Shigikira impano yawe, shigikira impano yawe, ikunde uyikundishe n'abandi, nibwo buzima bw'akazoza kawe. Ikunde uyikundishe n'abandi, nibwo buzima